ndatanze mwiriwe namwakeye bivanye aho uherereye mu gihugu cy'u Burundi. Ndakubwiye ati iyi ni Eric Burundi TV the first channel. Ati niba utarakanda subscribe kanda subscribe. Nije Simba from Sile ndakuzana update ya news atandukanye aho tujya tuyage ku nkuru novuga ko imwe iri gufata ibinyamakuru byinshi mu gihugu cy'u Burundi eka no hanze y'igihugu. Ndavuga ko muririmbyi satubama bafule hamwe na Harmonize aho biri kuvuga yuko hariho icyuka novuga ko ibitari kugenda neza inyuma yuko Harmonize aje mu gihugu cy'u Burundi agakora concert. Rero mvuga ko yayikoreye Igitega ku mugwa mukuru wa politique aho rero mu mwanya muto cyane byaravuze yuko Harmonize yobe yarakoze ikosa rikomeye cyane ryo byaratumye bamwe mu bafans b'umuziki ndundi ibadashobora kwitabirira igiteramo cyane uvuga concert yiwe yari yateguwe Igitega aho haje kumwakira umwana w'umwigeme aje kumwakira amuzaniye ishugwe. Iryo shugwe ashaka kumusoma Harmonize aca amwereka yuko atabikeneye. Ibyo rero bikaba byarababaje benshi mu bantu bashoboye kubona iyo sanamu. Satuma bafure rero vuba na bwango aciye ategura concert novuga ati yihuta cyane ku mugwa mukuru wa politique Igitega nyene. Abantu benshi bavuga ati Satbi kugira ategure iyo concert yoba ari ni yashatse kwerekana yuko inyuma yuko Harmonize bamuzanye bakamutwara Igitega concert bikavuga yuko yahombye atiwe aje gukosora. Ni concert zo bakwitarike 29 z'uku kwezi k'umunani nyene kwinjira nyene akaba yakora ibiciro paraporo y'ibiciro bari bakoresha kuri Harmonize nyene akaba ari 10,000 twibukanye yuko kuri concert ya Harmonize kwinjira byari 50,000 please anzwe no ku 200,000 novuga yuko rero ku bafans ba Satbi bagize ati aha Satbi rero ashatse gukosora. Reka twitegere tuze turaba ikizoca kiba kuri concert ya Satbi azokorera ku mugwa mukuru wa politique Igitega. Ndabakunda cyane komeza gukurikirana Eric Burundi TV.